mugaranje ko kakazina kanje ari nabanyita Dickson Cavani umwami w'abayahudi. Umwami w'abayahudi nkuru umwami w'ibisumara b'amaraya ko akundi batu w'abayahudi akunda kumburira indero cyane ni Cheval wenyene naye abasigaye tu bimaze gushika kubataka Cheval bo niko keshi sino tu nuko je atabiganira nakunda gukora mugabo keshi kwa nakunda kunwera muri arena turamaze gushwana keshi abantu babona na Cheval mufikigama bo sino besha Kiwani Dave yarigeze kuba ku vy'umukobwa mugana nanje kukununi y'amahoro ibyo nce ndabivamwo mwe na Cheval mwapfuye umukobwa yego byarabaye bigenze gute gatonto ko Cheval hajye wanashaka ari ahantu mwisare sinzi ko bari abantu benshi bahazi twarabanyeyo amabwa menshi turabonerayo yo mu nyuma cyayironkera umukecuru wa mu Cibitoki kuri duze sinzi ndavuga nimero cya ziragiwe we ni wamwironke we Cheval wewe azari korera nyine kuya kubusambanyi bwo murundi yivugira ndamwe aramwapirika nyene mu nyuma niwe cyatangwa no kumuzana wanashaka kugira ngo amenyane nabajya badani bose yaraje ava mu isari kabisa twari kumwe man rero mu nyuma cyatangwa kuzara buri mu nyuma maze gushika we bamaza kubona ko dufaranga two mupfakazi yatanguzara turya mu nyuma biraba nibindi yaraendelea tu mugaje nende ana maisha yanje kabisa rero sino niwe muntu wa mbere rero keshi nisa yibaza ko bikiri hahandi yaza ko tukiri hahandi mu nyuma kwa nemaze kumenyana nabi babo bakeya bakobwa na basaza bitwa tumaze kumenyana mu nyuma rero babimbariye rero bijya Simbizi yavuze n'ukuri ko Simbizi twashwanye avyumva kandi aranabizi oya yego aranabizi no muri arena aho twashwanye ico gihe yaraje asanga turi kumwe honor du pays honest du pays always ndabamukije cyane ndafuriza amahoro migisha mu miryango yanyu ntekerezwa kumera. Let me say thanks to Baba Gatkima kuri ni Step Media narababwiye ini the #1 channel wagize amahitamo meze gusonda kuri no video novuga yuko kubera akenshi mu abantu bashashe mabuzi yuko ari ikintu ciki exclusive interview tuba tubafite so uno munsi novuga yuko namwe mu mateka asuye gukoreka kandi twatewe iteka numwe mu bende data dufise muri industry ya Buja Flava ariko novuga yuko aracari mushashanya yakizamuka natwe twabaye twamwumviye kuva kira ko akenshi Step Media novuga yuko irimo ma TV ibona impano ikiri kurabwa iyi one day turizana neza yuko ejo canke hirya yeje irashobora kwishitse kure bitewe na mind dushobora kumwumviriza uno munsi novuga yuko nabazaniye umwe mu ba comedy niko no bivuga dufise muri industry yacu benshi nimumuzi ariko ndazi yuko ahakomoka benshi baramuzi kandi yiganiro cy'uno munsi ndizana neza bagira gishike kure kuri abamukikuje namwe muraza wigishamwe uruhara kugira ngo ejo canke hirya ejo uno mwene data nawe tuzomubone ategura ama evenement nkuko tumenyereye ba Grand Frère bakigingi bande babikora reka konse tubanze tumwikazi turabona numwe mu bantu vuga yuko yambaye ishimetoto bimeze biti safi sana nduya umeze fresh kabisa nashukuru mwenyewe kabisa by the way uraberewe aho kantu bamenyesha makuru turakunze ntari gihe tunabesha ngo urabere mugabo reka tugahere kurabere merci sana thank you nenda kubeshe cyamvugishije uko uvuze ukuri oya cyane ninde yakwambitse nje niyambitse oya nje niyambitse muga hari akantu bakunze gushira ko ngo kamide aho kwanaka bo ausi nje nyene niyambika kusanzwe mfise nanje sanzwe mfise agashop kimuzi muri ville bo nje nyene niyambika numva nije nivyo wanje nkora mu uri umukomedie ukangira ukaba umudandazi nkangira nkaba n'umushoferi ibyo nubishira gute ibintu bitatu reka mvuge n'ibindi wereka nihorera ibyo bindi byacha bigukwegera ni ibanga rikomeye cyane ibintu bitatu urubishira gute gamije bo byose ndashaka kuvyorganiza kandi bikagenda neza ikintu cyose ni mu mutwe ikintu gusa cyananiye n'urukundo nayo bisigaye navyo byose yangiye cyapigwa amasanu nawe sana je ndumurana atinya indobo ndatinya indobo no sinkunda no kuresha n'abakobwa je nta mukobwa nigera ndesha mwiki gihe tugezemo nkaje ku ruhande rw'iwanje ndakunda kubaza ruracabaho canke nubwo nyene twumvira kuri stati nta rukundo turozo bibaza barubayemo kureje nawe turi nta numwe rubayemo oya nukuri ko ubwo turabeshanya urukundo rw'amafaranga ntabwo ari oya nta rukundo nago ririmwo barakunze kuvuga ngo urukundo rw'ubu ngo sheri usanga tumusangiye nibyo musangira rimwe apana mvuga ngo kumusangira ahubwo mwamurishira hamwe mwamurishira hamwe kuko ushobora kwiyumvira nk'umuntu umuntu ushobora kuvuga ngo ukeneye byose ku muntu aragutwara ntimubana ntaco muhuriye ko sawa muco genda uko muba mukundana yakwiyumviriye nawe ukamwiyumvira kabisa kamugendana mukamugira ushaka ko umuntu agutunga nk'umwana yabyayeho mbega ho mwobana umaze kumutunza akiri wabo adashaka kwigurira kiriya kintu ntigwe n'amayinite ntigwe n'isiripe ho heje niwamuzana oya sinibaze ko umukobwa wakigurira isiripe fra mba kuba umubereye famille
nibo benshi ndaza abantu benshi tubikora bibaho. Byarashitse ukaba mu rukundo ukazuragurira amasuveti mu mwana w'umwigeme. Byarashitse cyane. Byarashitse. Nta nubwo babagira ko navuga yuko akashi umuntu amaze kugurira impuzu y'indani ashobora no kugushiramo ibintu bikakononera igihimba cirondoka. Erega ivyo vyumvira abantu bafise ubwenge kuko abikigiye tugezemo nta bwenge. Ahubwo ikintu mba nkweje nkaje yamba n'umuntu uvuga ati ndashobora gukora ikintu na leta ikavyumva. Rero nosavye leta kuko kurya kare aho rifasha abakobwa bagafasha iyo ngo bafashe ku nguvu abahungu bakaja mu gashi. Ahubwo ikigiye nacyo tugezemo abahungu bacu isa nibo bafatwa ku nguvu. Kabisa. Kuko nushaka kuvuga ngo umuntu isa nta mukobwa n'umushaka kwandikiye musange muri ghetto. Yanke man. None aje gukora iki? Abo barashishwe. Aje gukora iki? Sawa? Après imameza adapita icenda ngafise inda. Kabisa. Leta itangwa kukwiruka inyuma ngurumva ngo we ngo wateye inda arongore gute kandi nanje kumakiya gihe tuba twaraguze man. Yega tuba twaraguze ndaguhaye amahera ukama ivya no kugura none. Ahubwo Dickson nuvuga yuko twasimbiye ku nkuru ndanavuze n'izina rye wawe Brave arano rero bifuza kumenya benshi Dickson ni umuntu abantu benshi bakunze kunyumva izina arabanyita Dickson Cavani mugaranje ko kakazina kanje ari nabanyita Dickson Cavani umwami w'abayahudi. Umwami w'abayahudi muri umwami w'ibisima n'abamaraya kuko kundi bacu w'abayahudi kuvuga ngo ndi Mose oya ndashaka ko umwami w'abayahudi wa East Africa. Do umuco kuri ico gihe hose yaba East Africa iyi yarugunda kunda kwitembera mu cyane kabisa cyane kuko umuntu watembera cyane. Rero ndingerageje kuraba tarayi wanje nkabona n'ivyanje ntakina kimwe kitazobuza ntayishika ko man kabe numwete tu kintu cyose ni mu mutwe kandi no kwizera kandi no gukora. Rero je ndavye ko nkora nkona n'ivyanje ntakina kimwe kitazobuza ndayishika ko man kabisa. Umuntu agerageje no kukumva umenga usimvuwe nk'iy'abanyarwanda guce bituzi si abanyarwanda si abakenya si abatanzania bose yaba ni keshi niyo nkunze no kugenda. Umuntu nigeze kubona tu akunda kumburira indero cyane ni Cheval wenyene naye abasigaye tu bimaze gushika ko bataka Cheval niko keshi sino tu nuko je atabiganira nakunda gukora mugabo keshi kwa nakunda kunwera muri arena turamaze gushwana keshi abantu babona na Cheval mufikigama sino besha Kiwani Dave yarigeze kuba ku vy'umukobwa mugana nanje kununiya amahoro ibyo nce ndabivamwo. Mwe na Cheval mwapfuye umukobwa byarabaye bigenze gute gatonto? Nari sanzwe mfise nyene ngo turafitaniye umwana wo mu Ngagara twahuriyeko. Cheval hajya wanashaka ari ahantu mu isare sizi ko bari abantu benshi bahazi twarabanyeyo amabwa menshi turabonerayo yo mu nyuma cyayironkera umukecuru wa mu Cibitoki kuri duze sinaba ndavuga nimero cyaje ziragiwe. We ni wamwironke? We Cheval wewe azari korera nyene kuya kubusambanyi byo mu Rundi yivugira ndamwe aramwaplika nyene mu nyuma ni waciye atangwa no kumuzana wanashaka kugira ngo amenyane nabajya badani bose yaraje ava mu isari kabisa twari kumwe man. Rero mu nyuma cyatangwa kuzara buri mu nyuma maze gushika we bamaza kubona ko dufaranga two mupfakazi yatanguza araturya mu nyuma biraba nibindi yaraendeleye atumugaje nende na maisha yanje kabisa. Rero sino niyo muntu wa mbere rero keshi nisa yibaza ko bikiri hahandi yaza ko tukiri hahandi ayibisigaye navyo abasigaye nabo benshi nibaza ko batonshi intege kubera nkunda gukora cyane ko je nkora ijoro n'umutaka rero bisi ibyo nawe Cheval sino tu nakuze n'ikigani nakoze naga ntuze gatoyi kuri TikTok yanje hari abantu benshi bakabonye ndiko ndamwihaniza banashaka mu nyuma ntuze yanducishirize ko ingene byagenze kugira ngo mushobore gushwana na Cheval kuntu gushwana turafise umukobwa banashaka bamwita Benito cyenda namuvuge ko nibace bamenye wari we Benito rero je twarakundana ndi muri Kenya nawe akaba Cheval nawe ari nga kumbe jewe tukavugana phone uwundi nawe ariwe yaplika ku mugoroba weze aje akaje tuvugana kuri phone mwijoro wewe wari ukiri muri Kenya we ku mugoroba nawe akaba ari wacaza ufyonda ibere nkuko yavyivugiye bro mu nyuma mu nyuma kwa nemaze kumenyana nabi wabo bakiya bakobwa na basaza bitwa tumaze kumenyana mu nyuma rya babimbariye mu nyuma aranamutera n'inda wanashaka arayihakana Cheval yego yarateye inda umwana w'umwigeme sheri wawe mu nyuma caramwihakana yego
Birya Simbizi yavuze n'ukuri ko Simbizi twashwanye avyumva kandi aranabizi. Oya Yego aranabizi no muri arena ahumva twashwanye ico gihe yaraje asanga turi kumwe nawe urushana turi kumwe nawe je kumbe sinigeze menya impamvu apfushe rero kumva mu mwanya nanje sinigeze menya ko umukobwa nawe afise inda kandi ubundi namaze iminsi ariko arayihakana rero nibigeze guca bari abantu bijyana bavuga cyo bishaka kwitwaza ngo nakari imbere ngo canka arinde ngo agize gute nayo ibisigaye vyovyo twarashwanye mugaje sinashwanye no kuri masigite bose bari bahari nabwo nimba wumva ko muzinanye ahubwo mutwara ubunyene ko je mu buzima nimba nzifite amafaranga yiwanje abaje sinobahebura ko n'umuryango urayashaka muco gihe rero ndavuga nti je ntangwana nashaka gushwana nyene tu gusaba sécurité barashaka baranamufata nabi cyane imbere y'abantu nyene baranamufata nabi kugira naho naje numva ko mu nyuma mbabaye gusa dufatiye kuri ivyo nyene umukobwa arinze afata ingingo yo kuguca inyuma nuko ababona yuko ari ikintu kitagenda neza muri relation yawe yego kuko banashaka n'umukobwa mu nyuma naramwandikiye ndamubaza ikisike chevale vyagenze gute arambwira ngo mu gihe utari uhari hariho ubundi yari hafi yarahakubereye yego kandi rero muri ico gihe je nanje sinigeze nshavura na gatoya oya je sinigeze nshavura gatoya kuko nasanzwe ndabizi yuko iki gihe tugezemo abakobwa b'iki gihe nubwo ko atana abakobwa basigaye imana ubwo ukeneye umukobwa uja muri maternity yaba iki gihe n'abamama bose n'abamama kuko ndakunda kuraba naravye ka challenge kujya mukobwa nimba niwe na nijiji ujya mukobwa yavuze ngo barongore ngo 25 none worongora kujya mukobwa akora mu kabana sivyo amaposte barayaposte ngo akora mu kabane ndakubwira nawe nashaka turura ndamaze no kujayo naho nawe nyine naranze none kandi mu rundi konda namukunda kugira avuze ati je ndajyana abesha oya ukaba wumva ko n'ubu nawe ubishaka ndaguha na nimero ndagwe na adresse ujye kwibomorera none wombwira gute reka ari ibintu abakobwa benshi badategera uraza ngo urahaye umuntu umwe babiri batatu ukacibaza ngo je ngo simpomba sino rero gusa ntumenye ko bagiye bagenda barakubona ahubwo ari guhombera gusumba none ni kuki abo kuri 11 bagugwa ariko atawurongorwa bro abantu benshi baragerageza muri abantu benshi baritangatanga nk'ikaramu yandika ibiri byo n'ibitari byo ariko ikaramu iheze kijya kirona n'umwe agitahana kijya kiro agita mu ibarabara agaja kugura cyane aho ndumva harimo message uri kurataha wumva ari karumva niko ko urashobora kubona mu mwanya umenga baragushuhiye cyane dore niko yako karangi kakirimo kabeza mbega ko karangi ni kahera icyo kiro kizosigara nande kizojahi oya uzosiganje kiro cyawe mwico gihe nawe bagutamwe barabara ubundi nawe yigire gute ironde niyo mpamvu rero nakwiga mukobwa navuga ntewe kuri kuratindero kumbuga siko kuronka umugabo ashaka kuzota izo ndero kabone menga uri kuraronka amafaranga mugabo utagira urugo nuko ibintu byose bimeze gute kabeza birenga ugashaka kugira amaki birenze atari ugufise mbalo atamwana ufise ngaguhamagara papa abyo namagogo kabeza yes ko nkaje ndakunda kubesha nk'isaha mbavuga ati ndafise umwana mpamagara papa je nta kurongora norongora nta n'umukobwa je no kwirutsa inyuma kabeza bamurondera kwiki ombo dufate kubyo nyine uvuze wavuze chevale uravuga na Jisia niyo mu bantu bavuga yuko bamaze bise baba sanka abantu bakora babagiriza sinzi ko kubagiriza mugabo bisa nkabyo ngo ko ati turi mico nakaranga ko Burundi bo ahubwo nuko nimwe nakubwira leta y'u Burundi kare bari bakunze kutubwira ngo imico y'u Burundi ngiratagwa cyane ahubwo yabaje nka jewe canke bari nk'ibyo nsaba bagiye aba nk'ico nshoboye baganda banje nkamacisha mu kamazi bakabanza bakamara igihe mu gasho sawa kuko girageje kwa ibintu bakora ari akana ryari kaciye gasohora ka video kavuga ngo kariko kabwira nakandi gakobwa imanye ni kwera babona iki babona bajya bakoze none akana kasohoye video kabwira kandi gakobwa ngo no kujana muri hoteli mama wawe gushwanira nawe ati gukora iki ntikwendana sawa none nabivuga kubera abona ko chevale ko arabivuga tuvuga yuko n'abana bariko baraduka muri no misi ari ingeso mbi bariko barakura none wowe ubona abantu bakuze abakobwa bari imbere yawe bariko baravuga ku mantu ze mbona bajyanye dato banje bakavyaka munyo bace bahindukira ngo barongore ku nguvu yeske ninde yoja kurongora ikidaji ko no muri prode kidaji gisubira kigaragara inzoga yanyo ninde muntu yabona kagiye muri prode atwaye ikidaji atari prode nyine uje kwitorera ntawe uzogitora yenye kwera iki nivuga ati gito gitabwa iwabo kabisa sawa itamune kaje gutora ikidaji bone bagenda barigira ibidaji natwe abasore natwe muri iki gihe
Wanashaka sino kuvuga ngo n'abasore gusa n'abagabo biki gihe benshi kugerageza kurabisa bakavuga ati umugabo yafise umugore umwe ni bake benshi babifitiye babiri kubera iki abo bakobwa kuko umukobwa iki gihe nshobora kumubwira ngo je ndafise umugore ashobora kureka kugutinya kugira ati nta ngorane uzodutunga turi babiri none ni muca ni mwacagiye cya Yesu yatubwira cyane n'igihe cyari ikinyene kiyo kiriboneke kugira ngo tubimenye nimba nzomenya ati abindwi bazonyitirira cyane nimba menya ati mwico gihe nanje bazonkwa sawa kuko nshobora ku mwaka ndiko ndavuga ati ndiko ndarondera kuvuga ati nza n'umukobwa ahubwo nawe ku mwaka uzana wakazonkwa kabisa nanje wumva kakeneye kurongorwa ndi serious kabisa naza nkwe hama natwe dukora ubwo bugeni kabisa kuko iki gihe turimo abahungu benshi nta buzi bafise buzi bahungu benshi bari bakora ahubwo nabo bakobwa azoza gukwazanya yahe nta wamenya ubuzima burashobora guhinduka none buhindurwa n'abandi kakazi twokoze akazi twokoze ndagwa karorera ibintu byo kudandaza kare byarimwe abahungu gusa uvyuzemwe abakobwa mu buzi je nsanzwe ndimo bo mwico gihe wari n'abashoferi benshi bagwiriye kara mu Burundi gusa nabonye n'izi za Tanzania Kenya benshi usanga unyara abakobwa n'abagore kabisa sawa kudandaza muri ville twese turahazi abahungu bari yo ni bake mugabo kuko kare nta mukobwa yakubwira ngo yoja kumena amazi umuntu umugabo mugabo isa Ewana na telefone usanga gahubwira ko yeguza ama miliyoni kumbe ayikuze 5,000 yifi kabisa uriko atubwira amajambo akomeye akajambo kamwe kuri Jinsi hamwe na Cheval bo ikintu cyambere notangura kubwira kuri Cheval nzo mu mukino vyose abanze akore kugira indero we ntayo yifitiye umugabo je ikintu no sawa mishere zanjye abanza nyubaye kuko bose mpari imyaka yabaye insumbye umugabo nanje ndamusumba cyane ndamusumba kandi cyane mwico gereye abanza gahagarike kumburira indero cyo nicyo kintu cyambere abanza gahagarike kumburira indero kuko ni abanda yamburira indero cyo nzomuvuga kandi bashanzana n'ubuzima bwiwe ku mugaragaro abantu bose batarebwa umenye babubone kuko ndayimwe nimwe mfise n'amafoto turi kumwe naho hantu twari turi mwa twadukamera dutoyi turahari ikina cyo nobwira ku mukobwa bitagise kubura indero twese ajya nta numwe tubishobora kandi bose nta numwe tubishobora hari indaya nyinshi zigwa zirigurisha mu Ngagara mu Kamenge mugabo bwatijya ku radio batubishobora tuba tubishobora man ariko rero gucuza kwibara ku ma association ngo bakurongore ngo bagire gute none ninde umurongora man nta muntu n'umwe kabeza niyo ushobora mu ikigenga ariko ararongora umuntu nk'uyu kabeza ubwo twese n'abanyamuziki ni kuko umunyamuziki ashobora akunda umuziki kandi ari wamuhaye ariko mugabo umukobwa w'umuziki adashobora kubikora man kabeza ashobora kwiyumvira kurongorana nawe kubera iki ababona sije arimo barawe urabona kumenga urakunzwe uri kurafuronga muga nta musano uzosanga arongorana n'undi kabeza abo byagiye kuba mwarababonye ariho hari noje ariko byagiye yes uyu ari Dickson uvuga yuko uno musi yatubwiye inkuru tutari tuzi ngo byashitse aragwana na Cheval ariko nuvuga yuko uwumva yumvise yaje kuduha umuco numwe mu bantu uvuga yuko yagiriza cyane Jinsi na Cheval yuko ariko aratitura imico n'akaranga ariko nuvuga yuko uno musimbi kigana muzogikunda ejo canke yeje tuzisura kandi tugutumeko sisi la première fois uravye kino kiganiro vraiment making shock muzogira Saturday Dickson urakoze cyane kubana nawe sante sana mu ejo canke yeje twagukenera uzisura kutwemerera gambe ewana ntangorane nimwe mu kabisa ndenda hari tayari kabisa yes bakunze wa Steph Media ariko agasere kishima agasere kaizegwe n'Imana nate witeka numwe mu bakomedian uvuga yuko Dickson yifuza gushigikirwa uno musino uvuga yuko kumbure umwanya utubanye muto twashoboye kuyaga kujanye n'impano yoje canke yeje no tuzoyaga kujanye n'impano yo kwisanga muri uno mwuga uno musino uvuga yuko twari gusisangura gato ku bintu bimaze imisi biko yavugwa cyane ku social media yatubwiye cyo canke yeje igana mukagikunda zodukundira nakubwiye sisi la première fois abdikine igana making shock muzo subscribe nkimwe ndabwira peace out channel back in a minute the fry side